Urumuri rw'amahoro rwamurikiye kuri uwa gatatu igenekerezo rya 27 Munyonyo umwaka wa 2024 ibikorwa vyo gusasa isima hasi mu nyubako y'amanama ahari ubunywero bwegukira igipolisi mu ntara ya Muyinga komine yagutse ya Muyinga aho bita Cercle de Police. Abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya kera ya Muyinga baciye bashikana ibashe y'imifuko 40 y'isima mu mugambwe CNDD-FDD muri Buhumuza, batanga iyindi mifuko 20 n'izindi mvukira bemeye kuzotanga iyindi mifuko 170 hamwe n'ibeni indwi z'amabuye byose vyegeranijwe kugira bashigikire ubwo bwubako. Buramatari w'intara ya kera ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo yasavye abenegihugu kuguma ku kivi bakiteza imbere mu ngo zabo, baje hamwe bagire umugambi bisunga kugera nabo muri 2040 bifashe 2060 bazobe bateye imbere. Rero muce mugera mwigirire namwe imigambi, mugende mugire umugambi umwe uhamagara umugore wawe, uhamagara abana bawe, mugira inama, muce mucapa uko urugo rwanyu ruzoba rumeze, pana nimurindire 2040 ahubwo muvuge muti umwaka uza wa mugore we uzobusa gute, mwabana mwe muzamusa gute, aha turara hazobasa gute, ibiturya bizoba bimeze gute. Ukaba rero kumuraba bigaruzo rwa province rugaruzo rw'intara ngo ubundi mu batera imbere iwawe urara utariye, iwawe urara ku kirago, umugore wabatambara gahuzu keza, abana bawe batiga, nturi mu intumbero. Niyo mwatera imbere uko tubabwiye ingo zanyu zose zikaduga zikamera neza, bwa Burundi rero buteye imbere nubwo twifuza. Muri ivyo bikorwa Epipode Baranyikwa umukuru w'intwara rumuri yasabye amakomine 4 ubu agize ikomine ya Muyinga gukorera mu bumwe, kari ubutumwa barungikanwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Yongeye abasaba kugira igitabo c'imigambi ya komine shasha. Yarangije ubwo butumwa asaba abenegihugu kuzitorera indongozi mboneza zizobashikana kuri yambona kazoza y'igihugu. Ati imvukira indongozi incambwenge muri hano mwegerere uburongozi kugira ngo abenegihugu bashobore kubashira imbere bababona. Turifuza indongozi rero zishobora gufata ukuboko mwenegihugu zimwereka uko yiteza imbere, indongozi zifisho zisumbye abandi mu bijanye n'iterambere rinyaruka, indongozi z'inkerebutsi, indongozi mbere zikunda vy'ukuri abenegihugu. Kuko bene abo bantu rero abanyanishyubahiro yifuza ko boje imbere muri aya matora twimirije kugira ngo dushobore kujana tugana cya gicapo cy'u Burundi bwifashe kandi buteye imbere. Ivyo bikorwa kandi vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Sabine Ntakarutimana, akaba yakeje intwara rumuri yongera asaba abenegihugu gufata nkana ubutumwa bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Abavugizi b'abenegihugu muramudushikirira umuvyeyi w'u Burundi se Barundi, mumubwire ko abenegihugu bimuyinga iryo jambo twaryakiriye neza kandi tumwemereye kurikorerako kugira ngo ubwo Burundi buteye imbere tuzobwibonere, kugira ngo ubwo Burundi burimwe amahoro n'umutekano dukomeze kububona, abavyeyi bagira aho bavyarira baheke ariko kandi abana bagira aho bakurira heza. Iri jambo turigendere ku banyamuyinga kugira ngo tugume turi kumwe, tugume twiyubakira intara yacu, twubake intara yacu nziza ya Buhumuza buca tujamwo, twumve ko turi umwe nk'uko nyakubahwa arongoye intwara rumuri yabivuze, twumve turi umwe ko n'ukuri tuzoteza imbere kano karere, abakajemwo bakabona bati hariya hantu hariho abakozi kandi bashize hamwe. Ubutumwa bw'urumuri bwanatanzwe kandi muri komine yagutse ya Butihinda aho bwari kumurikira ibikorwa vy'ubwubako byo ku mutumba Zaga muri komine yagutse ya Butihinda intara ya Buhumuza. Aho Sabine Ntakarutimana yasabye abenegihugu kwama bitura amavuriro mu gihe cose amagara bakitse
birinde ibintazi. Abenegihugu n'imvukira z'intara ya Muyinga ya kera baciye bahereza urumuri intara ya kera ya Kirundo. Iradiyo televiziyo RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.